Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivuga irondere kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Turi ku munsi wa kane itariki 30 z'ukwezi kwa kane muri 2020. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu c'uyu munsi. Ubutunzi bw'umugabane wa Buraya bwamaze kugaragaza ingaruka zo kudindira kubera ikiza ca COVID-19. Mu Rwanda ho abanyagihugu barindiriye iriva mu kanwa ka leta inyuma y'ikiringo c'ingingo zidasanzwe zo kwikingira ico kiza zari kurangirana n'uno munsi, bategereje kumenya uko bazoheza bagakomeza kwifata. Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza arashima kubona ubutegetsi bwiwe bwaramaze ikiringo c'imyaka 15 mu gihe yafashe intwaro y'igihugu kivuye mu ntambara, ariko ntihasubire kuvugwa ikibazo c'umutekano muke. Mugabo ngo hari ibyo yifuje kurangura bitashobotse, muravyumva mu ijambo yashikirije rigenewe umunsi w'abakozi n'akazi wejo. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Nongeye kubaha ikaze. Umukuru w'ibanki nkuru y'ubumwe bwa Buraya yaragabisha yuko ubutunzi bw'uyo mugabane bugiye kugabanuka cane ku murindi utigeze kuboneka mu bihe bitari ivy'intambara kubera ikiza ca coronavirus. Christine Lagarde avuga yuko mu kiganiro yahaye abanyamakuru iryo dindira ry'ubutunzi ngo rishobora gushika kuri 12% uyu mwaka. Ibiharuro vya mbere vyerekana ko ubutunzi bw'ubumwe bwa Buraya bwariko buragabanuka ku rugero rurenga 3% mu gihe ca mbere c'uyu mwaka, amezi 3 ya mbere y'uyu mwaka. Ico gihe ingingo z'ingaruka ingaruka zikiza ca coronavirus zikaba zitari bwatangure zozo kugaragaza uko zatumye ubwo butunzi buhinduka. Tuje mu karere mu Rwanda, abantu benshi bategereje ingingo ya leta inyuma y'iminsi 40 y'amategeko adasanzwe yashizweho mu nzira yo kwirinda ikiza ca COVID-19. Muri aya masaha rero asigaye kugira ngo uyu munsi urangire, abanyagihugu bagomba kumenyeshwa niba bategerezwa kuguma mu ngo zabo canke bemerewe gusohoka hanze. Nubwo abenshi bifuza yuko leta yoborohereza kubera ubuzima bugenda bugora, icoba ni cose rero kubera ko nubu hari ibitigiri by'abandura coronavirus bikomeje kwiyongera. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Jean-Claude Mwambutsa, wotubwira ibintu bimeze gute uyu munsi inyuma y'ibi bihe bidasanzwe vyari bimaze iminsi 40? Florentine, muri aya masaha ubu abantu benshi barategereje n'amatsiko menshi kumva icyo guverinoma iza gutangaza. Iki ni nacyo kiganiro cyakomeje kumvikana kuva iki cyumweru cyatangira, nicyo ubona ku mbuga nkoranyambaga ndetse we n'abantu bashaka gusetsa abandi bimwe biturwenya barabikora cyane cyane bagaruka kuri iyi ngingo bavuga bati leta irafata ikihe cyemezo, ese baraturekura dusubire ku mirimo isanzwe cyangwa se barongera igihe cy'akato. Ibi nibyo, iki ni ikibazo gikomeje kuvugwaho cyane ndetse n'abantu benshi ubu bategereje isaha yose kumva icyo leta yatangaza. None mu gihe igihe co kugumiza abanyagihugu mu rugo mu nzira yo kwirinda co kongerezwa, n'izihe ngaruka zishobora kubaho? Florentine, mu gihe leta yafata icyo cyemezo ibintu biraza kugora cyane. Ba bantu bajyaga barya ari uko bavuye ku kazi, bamaze iminsi 40 mu rugo, benshi barajegeye cyane mu bijyanye n'ubukungu ku buryo
nta gushidikanya ko harimo n'abo byagoraga kubona ibyo kurya, biraza kugora abantu nk'aba, uretse ko n'abari baragerageje gukomeza kugerageza uko babona icyo kubaho, biza kubagora mu gihe leta yaba yongeyeho ibyumweru 2 cyangwa se ikindi gihe cyarenga kuri iki kirangiye. Ku bijanye n'ibiharuro by'abandura hoho ubu ibintu bihagaze gute? Kugeza ubu imibare ikomeje kuzamuka cyane muri iki cyumweru gishize. Ubu ngubu abantu bamaze kugera kuri 225 mu minsi 5 ishize, hiyongereyeho abantu 71 bose. Cyakora nanone inkuru nziza nuko abagera kuri 98 bamaze gusezererwa n'ibitaro bakize neza. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Twerekeze mu Burundi aho imyiyamamazo y'amatora yimirije muri ico gihugu ibandanya. Igipolisi c'ico gihugu kikaba cagiriza abanywanyi b'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi CNL ko bariko barakoresha iterabwoba ku banywanyi b'iyindi migambwe. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano mu gihugu Pierre Nkurikiye yagiriza umukuru wa CNL yuko akongera akaburira abanywanyi biwe ko kugwana n'abanywanyi b'iyindi migambwe bibujijwe. Ni inkuru ya Mark niyo nkuru. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano mu Burundi Pierre Nkurikiye yagiriza umugambwe CNL ko muri ibi bikorwa byo kwiyamamaza bimaze iminsi biba mu bibanza bitandukanye, abanywanyi ba CNL bagwanije abantu bari mu yindi migambwe. Aha atanga akarorero ko mu ntara ya Ngozi aho abanywanyi ndwi ba CNDD-FDD avuga ko bahatswe kunyuruzwa. Mu ntara ya Ngozi ahari umukuru w'umugambwe CNL haribonekeje ibikorwa binyuranye n'amategeko, cyanganje buteye ivyatsi. Abanywanyi bo mugambwe baragiriye nabi abanywanyi bo mu yindi migambwe bari baciyeho batera barengana, banyuruje abantu bashika kuri 7. Muri bo mbere hariho mbere n'umwe yari yafashwe nk'igihe cy'isaha 7 kwibarabara ricingozi ry'Igitega, hanyuma baramunyuruza bamutwara mu modoka, baramugirira nabi ku buryo yagiye gutorwa n'igipolisi asigaye yuzuye amaraso gusa. Mu kwishura, Terence Manirambona umuvugizi w'umugambwe CNL we avuga ko ivyaha bijanye no kwiyamamaza igipolisi kibona muri kino gihe gikunze kubigereka ku mugambwe CNL. Terence Manirambona avuga ko mu bantu bafashwe ahingozi harimo wariko yandika nimero z'imodoka ava mu mugambwe CNDD-FDD. Ingozi harafashwe abantu 3 bimbonera kure. Umwe muri bo je twaravuganye n'urupapuro yari afise ruriko inimero ndangamuduga yaramaze kwandika, arambira yuko ari imbonera kure yatumwe n'undi imbonera kure murongoye, arambira uwo mutumye twa Ernest yuko amubwiye ati gene mwandika amaplaque tuzomenye tubijana ico tubikoresha. Uwo muntu twebwe abanywanyi bacu bamubonye baramuzanye, hama turamuhabajije umutekano ni telefone yiwe turayitanga. Mugumviriza ubu ngo basenere niyo banyuruje abantu Ngozi. Murumva ko ari ibintu bigoye gutahura. Hirya nino turabona no ibikorwa nka bene ivyo bibuza abasenere kubananya biyamamaza, mbere bakabagizwa n'amakosa. Aha mu Rumonge hari abantu bafunzwe ngo bariko bigisha inzu ku nzu. Ibikorwa byo kwiyamamaza mu Burundi bigeze ku munsi ugira 4. Abantu 7 nibo bahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu. Arakoze Mark niyo nkuru. Turagaruka mu Burundi ariko tubanze dukubitire muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho leta yemeje yuko hari kiza ca COVID-19 kimaze kwaduka mu ibohero ryo ku mugwa mukuru Kinshasa. Abanyororo bagera kuri 4 nibo bamaze kuboneka ko ubwandu, abandi nabo ngo bashizwe ukwabo nyene. Inkuru ya Gauskowene muyishikirizwa na Yvette Kabatesi. Gereza ya Ndoro iherereye mu murwa mukuru wa Kinshasa icumbikiye abagororwa bikubye hafi inshure enye zirenze ubushobozi bwayo. Imiryango irengera ikiremwa muntu ifite impungenge z'uko icyorezo cya coronavirus gishobora gukwirakwira byoroshe mu bagororwa ndetse nabo mu miryango yabo babasura. Iyo miryango irasaba irekurwa ry'abagororwa bashinjwa cyangwa bahamwe n'ibyaha byoroheje mu rwego rwo kugabanya ubucucike. Abayobozi b'inzego z'ubuzima bohereje itsinda muri iyo gereza kugira ngo rikurikirane iby'icyo cyorezo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze gutangaza ko coronavirus yageze nibura mu ntara 7, ariko abenshi muri bo batuye i Kinshasa, igice cy'uburasirazuba bw'icyo gihugu kitaragaragaramo umurwayi kugeza ubu. Uyu munsi cyasubukuye ingendo hagati y'imijyi y'intara zihagize.
Dukubitire ku mugabane wa Buraya muri ano mezi atatu aheze Ubufaransa bwaramanutse cyane ku bijanye n'ubutunzi ku buryo butari bwaboneke kuva mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Urugero rw'ubutunzi bw'igihugu ruharugwa ku mutwe w'umuntu ku mwaka bita GDP rwamanutse ku bice 5.18%. Ibi bikaba bitari bwaboneke kuva ibi biharuro bitanguye kwegeranywa aho hari mu 1949. Ikigo gikuru kijejwe kwegeranya ibiharuro by'igendereza kimenyesha yuko ibi byatumwe n'ingingo zafashwe mu kwezi kwa gatatu zo kwiyugarana biturutse ku kwirindikiza ca coronavirus. Abantu ntibakigura cyane nkuko vyahora canke ngo bashore imitahe yabo. Ubutunzi rero bw'Ufaransa bigaragara nkaho bugeze mwidindira, n'ubutunzi bwa Espagne nabwo nyene ngo buramaze kumanuka ku rugero rurenga 5%. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango, tugeze ku isaha imwe buri minota 20 mu Rwanda no mu Burundi. Ikigo kijejwe akazi muri leta zunze ubumwe za Amerika kimenyesha yuko abantu batari munsi ya miliyoni 3.9 basavye gufashwa mu ndwi iheze kubera batagikora. Ikiza ca coronavirus ngo catumye abanyamerika bagera kuri miliyoni 30 batakaza ubuzi kuva hagati mu kwezi guheze. Abihweza iby'ubutunzi bavuga yuko ibiharuro nyakuri bishobora kuba bisumba kure ibivugwa biturutse kuko benshi mu batakaje akazi badashobora no gusaba ubwo bufasha kuko ngo bica mu nzira ndende cyane. Tugaruke mu karere mu Burundi, Perezida Petero Nkurunziza yashikirije ingingo ijambo nako rigenewe umunsi wahariwe abakozi n'akazi buca uhimbazwa ejo bukera. Akaba yibukije yuko uyu munsi mukuru uhuriranye nuko ariko arasozera ikiringo ciwe co kuyobora igihugu, aho yongeye gushima kubona ari ubwa mbere intwaro yavuye mu matora y'abanyagihugu bwabo imara imyaka 15 amaze ayobora atantambara zivugwa mu gihugu. Ariko kandi muri iyo myaka avuga yuko hari ibyo yifuje ataranguye kubera nkuko biri muri iryo jambo ryiwe, imyaka 10 ya mbere ngo kwabaye kumena umushike no gutegura imitego. Navuganye na Alain Diomede Nzeyimana, icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu, aho nahereye kumubaza ibyo ibikuru bikuru muri byo umukuru w'igihugu abona yuko byagoranye. Burya leta y'u Burundi mu bintu byo kwinjiza amafaranga yagiye gutora karuko hatanguye ikigo BR, kuko aho tumaze kwinjira mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afrika y'ubusereko cyari nk'ikintu cya mbere utegerezwa gutangurira ko ico rero kikaba cyaratumye abene gihugu bahimirizwa ku bintu byo gutanga amakori. Hakaba ariho hatanguye kuboneka yuko amafaranga ari kaninjira. Ariko rero ku bijanye n'ibintu byo kunyuruza itunga ry'abene gihugu, ako gatima karabandanije, kandi burya ni intambara yamaho, si intambara ushobora kuvuga ngo woheza ku munsi umwe, kuko kugeza n'uyu munsi ico kibazo kiracavugwa, kandi si mu Burundi gusa ni kwisi hose. Nawe nyene arabivuga muri rijambo yuko ico kibazo yamaze igihe kinini ahangana naco, ariko kandi akavuga ati twatanguye bigoye ariko duhejeje vyoroshe. Mugabo umuntu asubira amaso inyuma agasanga ya tolerance zero yemerera abanyagihugu, aravuze yuko byukuri yamugoye. Ntiyamugoye cyane, kuko burya abarundi aho bahereje nk'imyaka 10 bari mu ntwaro ya Nyancubahiro Petero Nkurunziza, baratahuye yuko ikintu iyi ntwaro ibaronderera vy'ukuri ari itekane, kuko muri ingingo zagiye zirafatwa nk'ivyo ingingo cyane zo kuvuza no kwigisha abana ku buntu, aho kera umuntu yaje kwa muganga bari amafaranga yo kwishura bakamufungira kwa muganga, cyane abakenyezi. Kuri ico kimwari muvuze kijanye na tolerance zero rero nubiracabandanya, kuko muri ibi bihe nyene turimwo ibiro vya Nicubahiro mukuru w'igihugu byaruguriye nimero ya telefone, aho umuntu wese yumvise ikintu kitameze neza ashobora gutelefona kugira ngo bakurikirane ingorane ziko ziraba. Kubijanye n'abakozi, kuri iki kibazo c'abakozi n'ibihe bimirije kubera ikiza ca coronavirus, yababwiye iki ca coronavirus hoho twobanza tugashimira Imana, kuko uko cyashinzikaje ibindi bihugu twebwe siko bimeze. Murabona yuko nk'ubu turiko turiyamamaza mu gihugu cyose, kandi muramaze kubona ko mu by'ukuri ngaha gifise inguvu nk'uko kibifise muri ibyo bihugu
vya buraya mu bijanye n'abakozi kuko yabibukije yuko hariho nk'ibanki y'ugwaruka heruka kugururwa Igitega, hari iyindi banki y'abakenyezi igiye kugururwa, hari banki y'abarimyi n'ubworozi bizokugururwa muri amezi abiri ari imbere, ku buryo abenegihugu bashobora kuza barasaba imitahe ingurane kugira ngo bironderere akazi kandi bagahe n'abandi. Nk'ugwaruka rero ubwo bworema kuko rugiye kuzorohezwa, ikibazo cy'ubushomeri kigiye kuzogabanuka cyane. Alain Diomede Nzeyimana. Imbere yo kuja mu runana tubabwire yuko ishirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge rimenyesha yuko rifise impungenge ko ibiharuro by'abanduye umugera wa corona bishobora kuba birenga ibivugwa ku mugaragaro n'igihugu ca Somalia, ubu bigeze ku 582. Umuyobozi mpuzabikorwa w'ishirahamwe Croix Rouge muri ico gihugu akavuga yuko hashobora kuba hari ibitigiri vyinshi mu minsi iri imbere by'abazokwandura uwo mugera. Ubuvuzi muri ico gihugu bwarasambutse kubera ibihe igihugu caciyemwo. Biravugwa kandi yuko abaganga bariko baricwa n'iyo ngwara ya COVID-19 kandi abanyagihugu badashobora gufata ingingo zo kwikingira coronavirus kubera benshi baba mu makambi begeranye. Ubu naho abakunzi b'urunana n'umwanya wanyu.